Baze muri kino kiganiro cya Burakeye byuka ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikweretse. Ndabaramukije mwese mariko murumviriza kino kiganiro cya Burakeye. Mwese muriko muracyumviriza, Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Mwese mukishikiriza abandi, Imana ishishikare kubahezagira, namwe mudusengera, Imana ibagirire neza, ibahe ivy'imitima yanyu yifuza. Tugomba turabe amajambo dusoma mu Migani igice 21, turaye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Dusome imirongo 2 gusa. Ni imirongo ikomeye ivugwamo amajambo akomeye, amajambo ahambaye. Imana ifise umutima w'umwami mu minwe yayo. Imana nishimwe cyane. Imana niyo ifise umutima w'umwami mu minwa yayo. Yesu nashimwe cyane. Avuga ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uhoraho nk'umugende w'amazi ukwegera aho agomba hose. Inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe ubwiwe, ariko Uhoraho agera imitima ku munzane. Yesu nashimwe cyane. Ngaya amajambo ya Burakeye uno munsi, umva ko umutima w'umwami iswe n'Imana. Imana ifise umutima w'umwami. Nico gituma ijambo ry'Imana rero tubwira ngo nta kuganza kutava kuhoraho. Oya, Uhoraho ni washiraho abaganza. Yego, umuntu ashobora gupampana, umuntu ashobora gutanga amafaranga, umuntu ashobora kugerageza uburyo bwose, akirukanga, akiyamamaza, akagira ibintu byinshi, mugabo ntibizokunda, ntibishobora gukunda mu gihe Uhoraho atari we abigomba. Uhoraho rero niwe azana uwagomba. Imana nishimwe cyane. Kandi rero turasanga rero tuca tubona ngaho umurongo uratubwira neza ngo umutima rero w'uwo mwami ku Imana ariyo yawuzanye, yiwufise mu kuboko. Uhoraho ufise mu kuboko kwiwe ngo nk'umugende w'amazi. Umugende w'amazi nyene umanuka, nyene wo ashobora ufata nyene umurima canke nyene umugende ashobora kuwimurira ahandi, akavuga ati ndawimuriye aha abari humanukana, ndawimuriye aha abariho uvomera, ndawimuriye aha kugira ngo uvomere imirima iyi, ndawimuriye aha kugira ngo bigende uko. Nyene wo urumva n'Uhoraho nawe ngo afise umutima w'umwami mu kuboko no kujya ku mugende w'amazi. Imana nishimwe cyane. Imana nishimwe cyane. Imana irahambaye. Imana kandi ipanga ibintu byose ku gihe cyayo. Ego, irapanga ibintu ku gihe cyayo. Gihe cyayo irabipanga kandi ikabigira neza. Yesu nashimwe cyane. Ikabigira neza bikaba byiza, ikazana umwami ashobora kurongora iryo hanga neza, ikazana umwami ashobora kuraba iryo hanga arongoye neza, rikamutera akagongo. Imana nishimwe cyane kubera ko Imana ariyo umutima wiwe ushize mu kuboko. Yesu nashimwe cyane. Amajambo akomeye cyane, amajambo ahambaye cyane, ngo awukwegera aho agomba hose. Uhoraho awukwegera aho agomba hose nka y'amazi, wa mugende w'amazi, wa murimyi awucisha aho agomba hose. Aravuga ati ubu mu gatondo ngomba kuvomera hariya, akavomera, hanyuma akavuga ati aya masaha nayo amazi ndayakurayo ndayashire ngaha, umugende w'amazi akawushira ahandi, uko ngo niko n'umutima w'umwami Uhoraho awufise mu kuboko, umeze nk'umugende w'amazi awushira aho we agomba. Imana nishimwe cyane. Imana ibintu byose yarabiteguye byose neza. Nico gituma abantu badakwiye kwihebura, abantu badakwiye kugira ibibazo. Imana irazi biri imbere, bye imbere byose, irazi
ibizoza. Hepfo hacavuga ngo inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe bwite. Inzira y'umuntu, amayira y'umuntu, umuntu ariko yitegereza araba, aritegereza akabona ati izi nzira ni nziza, yego ni nziza, kandi akabona ko umenga zomugirira ikimazi, akabona ko zomuha iteka, akabona ko zogira gute, zomuzanira profi, zomuzanira inyungu, zogira gute. Mugabe ico bikora cyose, hepfo hacavuga ngo ariko Uhoraho agera umutima ku munzani. Haleluya. Umutima wawe Uhoraho awugera ku munzani, arawupima ku munzani, akaraba kushitse, ego akaraba kushitse, akaraba kugize. Nico gituma ngo umutima w'umwami uba mu kuboko Uhoraho. Uhoraho uwo muntu ariyumvira imigambi yiwe, akimbira imigambi yiwe, imigambi azokora, imigambi azogira. Mugabo Uhoraho nawe amufise nk'umugende, araraba hagadutse, akaba ari yagenda kunyosha. Ego nuvuga ati je nzogirira neza umuryango wanje, nzogirira neza famiye yanje, niyo nzogirira neza, famiye politike niyo nzogirira neza. Mugabe ico bikora cyose, Uhoraho nawe hageze igihe akavuga ati vomera bo, hanyuma vomera naba nakujya ku mugende. Imana nishimwe cyane, nakujya ku mugende, vomera naba. Abantu bakavuga ati wa muntu ni mwiza kwera, asigaye vomera hose, kubera ko Uhoraho ni wafise umutima wiwe mu kuboko kwiwe. Kandi inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe, ego ariko Uhoraho agera umutima wiwe ku munzani w'umuntu, ku munzani arawupima ku munzani, akaraba mbe umutima urashitse, urageze, mbe umutima urakwije. Imana nishima cyane, Imana ni nziza, irazi imitima yacu yose, irayitegereza ikabona ati wewe muri iki kibanza wewe ntugikwiye, wewe aha wewe ntiwapfuye, wewe ntugize gute. Kubera iki? Kubera ko Imana igera umutima, iragera umutima ku munzani, ikaraba mbega wewe hamwe umutima wawe Imana yugeze, irabona ko kwije, irabona ko kwije imbere y'Imana, irabona ko hagaze neza imbere y'Imana. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Aya majambo n'amajambo akomeye cyane, kandi amajambo yavuzwe n'umwami Salomo. Nawe yari umwami, yariyumvira gukora ibyo agomba gukora, muga agasanga Uhoraho afise iyindi migambi agomba gukora. Imana nishimye cyane, afise iyindi. Nico gituma yavuze ati nukuri, Imana umutima w'umwami uri mu kuboko kwiwe, uri mu kuboko k'Uhoraho, kandi ngo nk'uko umugende w'amazi, nk'umugende w'amazi nikumeze awukwegera aho agomba hose, akwegera ayo mazi aho agomba hose, ashira hose agomba, nihakwegera nihashira. Kandi ngo inzira yose y'umuntu iba nziza mu maso yiwe bwite. Mu maso yawe ari inzira wowe ubona ko ari nziza, ubona ko ari porogaramu ariyo nziza, yiwora ibyo wokora wogira gute. Ariko ngango Uhoraho agera umutima ku munzani, umutima wanje awupima ku munzani, akaraba kugeze. Umutima wawe upima ku munzani, umutima wose wawe upima ku munzani. Nico gituma rero nawe ukwiye kuraba mbega umutima wanje urakwiye. Rero kugira ngo umutima wawe uhimbare Imana, nuko niki ukwiye gukora? Nuko ukwiye kumenya neza ko Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umutima uribesha gusumba ibindi byose, uribesha ngo ugwaye ingwara itokira. Imana idufashe, uragwaye ingwara itokira. Haleluya. Nico gituma rero hakeneye umuvuzi aza kuvura uwo mutima. Uwo nawe ni Yesu. Yesu nashimye cyane. Uwo Yesu ni washoboye kuvura imitima yacu. Ego wundi muntu yabonye isaha yiwe yahagaze, yari yasaha imwe ku kibambazi, acafata arugurura, akurayo imikuki, akurayo tujya tuntu rutembera, abari twajana ku mufundi ngo ndabira twarahagaze. Aramubwira toya,
genda uzana isaha yose hariya indani niho wagwaye. Nawe nagomba nakubwira hariya mu mutima niyo ugwaye, kandi ugwaye ingwara ata muntu ashobora kuyivura uretse Yesu Kristo niwe ashobora kuvura mu mutima. Uwo niwo muganga umwe gusa Rudeni ashobora kuvura mu mutima wawe, ashobora kuvura mu mutima wanjye. Umuhaye ikibanza arakuvura umutima wawe ugere ku munzani. Imana nishimwe cyane. Nawe wasubiye inyuma nagomba nakubwira inama umugarukeko. Umutima wawe uragwaye, ugwaye ingwara itokira, nta wundi yo uvura, ni Yesu Kristo niwe ashobora kuvura. Niwe yapfuye akazuka, niwe ari muzima abyagiye uburyo bwa Data, kandi aragomba ko tumuzanira imitima abari tumusasiraho nyangeko, hama niyayiho nyangako iravamo injerekere n'ibindi byose. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibaha umugisha. Mana Data wa twese yagiye mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira turagukengurukira kuri Imana nziza, wewe ko ari wewe imitima y'abana ari wishira mu kuboko kwawe. Mana turagushima ingene ugenda se mwana w'Imana ubaha ibyiza kugira ngo ari byo babashe kudukorera, babashe gukorera abene igihugu. Mu izina ryawe Yesu Kristo ndasenge se mwana w'Imana badutwara, mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ushishikare kubagirira neza, ushishikare kubana nabo. Mana ubahe kumvira Imana, ubahe kukumvira Mana yacu ugira neza, kugira ngo babashe kudukorera gukora ibyiza Mana yacu ugira neza mu mwanya tugira hano mu isi, kugira ngo se mwana w'Imana ubwa bwami bw'Imana umwe Yesu yavuga ngo ubwami bwawe buze hano mu isi, kugira ngo tube turinjira muri ubwo bwami bwa Yesu Kristo. Resabye ko ukwiye kuba hano mu isi. Mana yacu ugira neza, urakoze. Rezagira ijambo ryawe rigira ububasha, rigira ubushobozi, umuntu wese amenye neza ko umutima wiwe Imana ufise mu kiganza ciwe, kandi kugira ku munzani. Urakoze ko byose byumvise bikora bishimirwa mu kuri Imana, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.